turahera mu Butaliyano San Siro kibuga cyiza cyane cha Inter de Milan abasore bo witwa Simon Inzaghi abasore nka Lautaro Martinez abasore nka Marco Arnautovic abasore nka Nicolo Barella abasore ba Mkhitaryan bariko bagenda novuga ngo bagaraguza gati kipe ya Atletico de Madrid ni Inter de Milan yariko iratsinda kipe ya Atletico de Madrid. Diego Simeone El Cholo yaravuye gutsinda ibitsindo bitanu muri La Liga nayo kubwiye ku munsi w'ejo ti nivyo avuye gutsinda ibitsindo bigera kuri bitanu atari ko kino gikombe ni gikombe cy'amatwi novuga ngo urukino rwo mbere rwo gutangura yahereye mu Butaliyano ariko yahanyerereye igitsindo kimwe nivyo baje kuvana ndavuga hagati y'ikipe ya Inter de Milan na Atletico de Madrid. Ekipe ya Inter de Milan ku munsi w'ejo novuga ko bagerageje gukoresha ingufu nyinshi imbere ya ekipe ya Atletico de Madrid. Ni ekipe ya Inter de Milan ribakiriye yakira ekipe ya Atletico de Madrid ni ekipe ya Inter de Milan mu mwaka weze yaviremo muri kimwe cyanyuma finale ya UEFA Champions League. Ni ekipe ya Inter de Milan iri kumwe n'abakinyi ba Lautaro Martinez abiswe ba Mkhitaryan hariya abandi basore nka Nicolo Barella bari kwagenda byitwaramo neza ukora vyumva. Ni ekipe ya Inter de Milan ko yaronse n'uburyo bwo gutsinda bwinshi gusumvya ekipe ya Atletico de Madrid. Ni ekipe ya Atletico de Madrid ubona neza yuko ku munsi w'ejo bitariko biraborohera cyane uko ugiye korana nawe Antoine Griezmann yanagize n'imvune mu rukino. Nacho navuga ko ari ikintu kizoza gikora ku ekipe ya Atletico de Madrid mu gihe zo birikigana na Inter de Milan muri phase 0 ni El Cholo ubona neza yuko ku munsi w'ejo byamugoye cyane imbere ya ekipe ya Inter de Milan ko ne ekipe ya Inter de Milan yuyu Inzaghi tumaze kubona ko ni ekipe ubona kuri kigerageza kugaragaza ingufu nyinshi ya muri Serie A ya muri UEFA Champions League. Ni ekipe by the way na kuri kigenda itanga akazi. Ni ekipe ubona neza ko yasohotse muri pool ya kabiri muga ni ekipe ubona ko iri kiraraba kungene yorenga mu kimwe cy'umunani gishirije nyuma cha UEFA Champions League. Ni na ekipe zo mu Butaliyano zikunze kuba zigore ekipe zo muri Espagne cyane. Nuko Inter de Milan iba iragira ifatira ekipe ya Atletico de Madrid yibwira ati twebwe twariko turabikora muri Italy Serie A turiko tugenda dutsinda ama ekipe agiye atandukanye tugenda tunakonvenka ati kandi wazakora no muri Serie A bamaze kuba bashiraho ikinyuranyo cy'amanota kuri ekipe ya kabiri bati tugomba kuza tukanigaragaza bavuye mu matsinda nivyo araba kabiri inyuma ya Real Sociedad ariko novuga yuko nyuma yo kugarukira mu mwaka weze muri finale bahura na Manchester City ikipe urayiha amahirwe angahe yo kubandanya ikipe ya Inter de Milan ufatiye ku rukino rwa Real bahuje na ekipe ya Atletico de Madrid ku munsi w'ejo ekipe ya Inter de Milan ashobora kubandanya ndayenga 70% zo kubandanya ugiye kuraba n'ama occasion ufatiye ku rukino rumwe ugiye kuraba ku ekipe ya Atletico de Madrid ama occasion yaronse ikayahusha na Inter de Milan yaronse ikahusha. Inter de Milan yaronse ama occasion menshi. Urukino rwo ku munsi w'ejo ni urukino ubona ko rwari ruremereye rwari rurimo ingufu nyinshi. Ni ekipe ya Inter de Milan by the way ubona ko muri UEFA Champions League baba bafite indi sura. Rero navuga ko ekipe ya Inter de Milan navuga yuyu Simon Inzaghi n'abakoce yaba El Cholo wa Atletico de Madrid yaba Inzaghi wa Inter de Milan n'abakoce umubona ko bamaze kuba bamara igihe kinini mwaya ma ekipe bamaze no kuba bagira ama cohesion yagiye akomakomeye muri bana bakinyi basanzwe bakirisha aba ekipe ya Atletico de Madrid yaba ekipe ya Inter de Milan. Ikindi ekipe ya Inter de Milan novuga ko yo berika yagerageje kuba yorusha ekipe ya Atletico de Madrid ku munsi w'ejo hagati ya Inter de Milan hariko harakora cyane gusumvya hagati ya Atletico de Madrid. Navyo nka Rodrigo de Paul bari babuze mu kibuga ku munsi w'ejo nuko bimeze abakinyi bari batanguye hagati mu kibuga umukenyero wa 3-5-2 uwo bita Simon Inzaghi mu igori nyibisanzwe yatangujemo Yann Sommer defenseur bagera kuri 3 Benjamin Pavard Stefan Dobrich na mugenzi we Bastoni nako imbere yaho gato hari abamediatere bagera kuri 4 hari Darmian Nicolo Barella Çalhanoğlu mugenzi we Mkhitaryan ndetse na Di Marco imbere yaho gato abariko barondera ibitsindo yari Marcus Thuram ndetse na mugenzi we Lautaro Martinez kwa Diego Simeone umukenyero wa 3-5-2 Yohana Black mwiza mu nyibisanzwe Jose Maria Jimenez Axel Witsel Mario Hermoso nibo bariko barazibira mu gihe imbere yaho gato hariyo Samuel Rino Nigeze Saure imbere yaho hariyo Koke Rodrigo de Paul ndetse na mugenzi we Molina abariko barondera ibitsindo Antoine Griezmann Marcos Llorente abasubiriye abandi ku mpande zose
kwa Inter de Milan Marquis Thuram yasohotse hinjira Marco Arnautovic, Federico Di Marco arasohoka hinjira Carlos Augusto, mu gihe Matteo Darmian yarasohoka hinjira Denzel Dumfries. Mkhitaryan yasohotse hinjira David Fratesi, mu gihe Lautaro Martinez arasohoka hinjira Alexis Sanchez. Ku rundi ruhande rwa Atletico de Madrid, Jose Maria Jimenez yavuye mu kibuga hinjira Stefan Savic, mu gihe Saúl Ñíguez yasohotse aza kwinjira uwo bita Alvaro Morata. Mario Hermoso arava mu kibuga aza kwinjira uwo bita Mandava, mu gihe uwo bita Nahur Molina yavuye mu kibuga hinjira Pablo Barrios. Antoine Griezmann arasohoka hinjira uwo bita Angel Correa. Abatari bahari Cesar Azpilicueta nabwo yarahari, Thomas Lemar nabwo yarahari, mu gihe ku ruhande rwa Inter de Milan Francisco Acerbi nabwo yarahari, Joan Cuadrado nabwo yarahari, Stefano Sansi nabwo yarahari. Urukino rwa mbere bavanye igitsindo kimwe ku busa uwo bita Marco Arnautovic kuva mu gihugu cya Serbia. Ivyari vyananiye Lautaro Martinez, ivyari vyananiye abasore benshi bagiye batandukanye, abasore nk'aba Mkhitaryan byari vyase, abasore nk'aba Marquis Thuram batiye mu igori kabisa ituro nyinshi mugabiranga, ariko umuvandimwe yavuye ku ntebe yasubirira abandi uwo bita Marco Arnautovic aba bateretse mu gitsindo. novuga ni n'umusatirizo ubona ko yagiye nawe nyine ahusha ibitsindo byinshi ku ruhande rwa Inter de Milan. Rero novuga ko ni equipe ya Inter de Milan ubona ko yagerageje guhusha amawakazi ya Renete, bagiye kuba banaruhuka ari ubusa ku bundi, n'igitsindo bagiye kuba bakibona ku minota 79 asiga minota mike kugira urukino rurangire. Novuga ko hariko harabura determination kuri bano bataka biswe ba Marcus Thuram, biswe ba Mkhitaryan, biswe ba uyu Lautaro Martinez ariko agerageza kugenda yitanga, bariko baragenda ariko biranka babura finition kuba baronka ibitsindo ku ruhande rwa Inter de Milan. nuko byari bimeze ku kibuga San Siro, aho ibintu byari bimeze neza cyane. Ari na ku rundi rukino rwari hari isayine PSV Eindhoven kuva mu gihugu ca Hollande ko bagenda bakira ikipe ya Borussia Dortmund kuva mu gihugu cy'Ubudagi. Mukenyuro wa 4-3 Walter Benitez niwe yari mwiza mu nyibisanzwe kwa PSV Eindhoven. Mu mutima wa defense hariwo bita Skutene na mugenzi we Boskagri. Sergino Dest kuri nimero 3, nimero 2 hari Jordan Teze. Mu hagati mu kibuga Mark Tillman, Joe Virman, Ismail Saibari nibo barakinyi bariko bakinisha hagati mu kibuga. Imbere yabo gato hariwo bita Johan Bakayoko, Luke de Jong yabonye nico gitsindo, Erving Lozano. Mu gihe umumenyereza kwa Borussia Dortmund yatanguje umukenyero wa 4-2-3 Alexander Mayer niwe yari mwiza mu nyibisanzwe. Scotterbe na mugenzi we Marco Umers nibo bari mu mutima wa defense. Yarsoni na mugenzi we Ian Matsen nibo bariko bazibira ku mpande, nimero 2 na nimero 3. Hagati mu kibuga Emre Can, Marcel Sabitzer nibo bariko barazibira hagati mu kibuga nk'aba pivot. Mu gihe imbere yabo gato Jadon Sancho kuva kwa Manchester United yarimo Marcos Reus kapitene yarahari, Daniel Maren yarahari nk'ibisanzwe, Niklas Füllkrug no yari karondera ibitsindo. Mu gihe abasubiriye abandi ku ruhande rwa Borussia Dortmund, Marcos Reus yasohotse hinjira Julian Brandt, mu gihe Jadon Sancho arasohoka hinjira Marius Wolf, mu gihe Daniel Maren arasohoka hinjira Saren Ozcan, mu gihe Niklas Füllkrug arasohoka hinjira Yusufa Mukoko. Ku ruhande rwa PSV Eindhoven, Erving Lozano yavuye mu kibuga hinjira Richard Pepi, nge Ismail Saibari arasohoka hinjira bita Mauro Junior, Olivier Baskogri arasohoka hinjira Armando Obapsipo. Nuko byari bimeze. Bavanye mumenyerezo bita Etique Edini Terzize aza kuvana n'umumenyereza we Peter Bosz, bavanye igitsindo kimwe ku kindi. Ati nta namakuru hariyo muba mumaze kuba munganya, natwe bamutumye amakuru ati bamutweretse ko urukino mwanganije uburemere. Novuga ko uravya interview umukoca wa PSV yari yatanze, ni interview abona ko afise afise confiance yo ko abasore be bava babikora neza bagatsinda urukino rwo ku munsi w'ejo, kuko niwe yari yanakiriye n'urukino yo kuraba nka performance z'aba Luke de Jong abiswe ba Bakayoko. Umusore ameze neza Luke de Jong abiswe ba Bakayoko hariya. Akakana ayo musore novuga ko akiri mutu wiswe Destin na nyene yari kagenda vyitwaramo neza kuva kwa FC Barcelone. Kwa FC Barcelone uko ravyumva nabo bariko baragenda bagoriye equipe, bariko bagenda bagoriye equipe ya Dortmund. Ugiye kora Dortmund aba Sancho ku munsi w'ejo ntabwo berekanye urukino, ntabwo bari fiti nkuko twari dusanzwe tubazi. Uwiswe uyu Lewis
captain wa ekipe ya Dortmund na nyene ku munsi w'ejo ntabwo byariko biragenda nkuko yabigomba. Ni ekipe ona zose ugiye kuraba bagerageje kuba banganya Arsenal Pulse yabaye ekipe ya PSV cyangwa ekipe ya Dortmund uburemere bwasa nk'ubungana kuko yabaye ekipe ya Dortmund yasatira ikarondera ivyo bitsindo, yabaye ekipe ya PSV yasatira ikarondera ivyo bitsindo. Ni ekipe ubona ko zagerageje kuba zija kuri ritme imwe, ubona neza yuko na phase retour ta muntu bivuga ko vyishe uko izonyerera izotsinda kuko yabaye ekipe ya Dortmund ku munsi w'ejo nanye ababaye menshi cyane hagati mu kibuga vyariko biraborohera. Yabaye ekipe ya PSV vyari nabo nyene vyasa nk'ibiriko birabagumira hagati mu kibuga. Ni ekipe nako abasatirizi babo uyu Bakayoko ndetse na Ruki de Jongo ariko aragerageza kuraba ko borohinga isindo higira kabiri niyi ataki ya Sancho ndetse na n'uyu Marco Reus asanzwe na captain wa Borussia Dortmund bariko baragerageza kuraba ko bozina na ekipe nako ugiye kuraba byose zasa nk'izinganya Arsenal Pulse bavye kungene imwe yatatse no kumbwira indi nuko baba batwimye amakuru baba bavanye igitsindo kimwe ku kindi. PSV Eindhoven ku kibugi wabo muri Pays-Bas baza kuvana na Borussia Dortmund igitsindo kimwe ku kindi. Urukino rwo gusubiriza ruzoba mu ndwi zibiri mu gihe kurundi ruhande mu Butaliyano kipe ya Inter Milan yari kugenda iyabona neza cyane. Igitsindo kimwe ku busa cha Marko Petrovic nako Arnautovic aza guha intsinzi ikipe ya Inter de Milan. Nuko byari bimeze ku munsi w'ejo ariko nako no kuri no munsi ari nkino zigiye zitandukanye mu Butaliyano nyene nkibisanzwe abasore buwi Xavi Hernandez ku munsi w'ejo mu kanyamuneza kenshi buruka indege basesekara mu gisagara ca Napoli bavuga bati turaje kandi kituzanye mwese murakizi. Ni Xavi Hernandez yaravuye gutsinda Celta de Vigo kuri penalty yavugije n'abantu benshi. Twari tubonye performance nziza y'umwana muto Lamine Yamal ariko yasesagaye mu Budagi isaa 4 baraza ko bari kumwe na Napoli maze kubisezerera umumenyereza izano yundi bagiye gukina urukino nago haheze inkino zibiri basezerera umumenyereza. Ni Napoli ku kibugi wabo baraza ko bariko barakira FC Barcelona. Eske runo rukino Xavi Hernandez ashobora kurubura canke ashobora kuza kagarika ikipe ya Napoli, ariko icyo bamenya nuko FC Barcelona ibangamirwa n'ama ekipe yo mu Butaliyano. Waje kuraba ikipe ya AS Roma yaraje bakubitara Montada, ikipe ya Juventus irazirabongera nahare na Inter mu mwaka weze Inter de yabasize muri Europa League niyo babuza amanota niyo yatumye bakoroka muri Europa League babuza amanota 3 yari kubakarifya kugira barengane muri kimwe ca munani gishiri cyanyuma. FC Barcelona niko karyo ko kuza nabano basore ngo bitware neza, ubona ko bari bakumbuye novuga ico bita gutema idofina ndetse no kurengana mu yandi matura kurikira. Yaba ekipe ya Napoli ni ekipe novuga nayo ko itameze neza muri Serie A. Yaba ekipe ya FC Barcelona ekipe nayo tuvuga ko imeze neza ko nayo iri mu bintu novuga ko atari vyiza. Rene ekipe novuga ko zigiye kuba zihura zose zisangiye ibibazo. Yegira ekipe ya Napoli yo igiye kuba ikina idafise umukoca wabo yaramaze gari karamenyeza afise umukoca mushasha mugane ekipe ya FC Barcelona kiri kumwe n'uza Hernandez nayo yamaze kuvuga yuko champion imaze guhera itariki 30 arahita amanika ibiganza sezere yatwara igikombe yakibura ateza gusezera mugane n'umukoci ubona ko ariko agenda bamuteka inkino bamuteka amaci ko ukeye ko bwije. Ni ekipe ya FC Barcelona neza yuko n'abakinyi bayo no musare baza kuba nk'aba barafinyaza ko bagarutse neza mu kibuga baramaze igihe kirekire batariko baraboneka mu bibuga bivanye n'ikibazo c'imvune. Ni ekipe ya FC Barcelona neza yuko no muri weekend ugira itsinde yatsinze bitaboroheye. Ni ekipe utoza ngo ugira uvuge neza yuko iza kuza gutora amanota 3 imbere ya Napoli vyoroje. Ngo ni ekipe ya Napoli twabonye itanga challenge imbere ekipe ya Real Madrid bari kumwe mu mapure. Ni ekipe ifise abataka nk'aba Victor Osimhen aba Kvaratskhelia niho baza kuba bibereye hagati y'abase aba Politano baraho bameze neza hagati y'abase bazambo ngwisa nawe n'umukinyi nawe ko agorana hagati cyane mu kibuga. Rero vuga ko ni ekipe ya FC Barcelona neza ko ifise akazi kugiye kuraba no munsi baraza kuba bakina. Novuga ko nta ekipe novuga isanzwe tuba tuzi bati iyi ekipe ya mitangura isanzwe izwi ekipe ya FC Barcelona ifise kuko no munsi umukocara uyu Xavi Hernandez azagapanga ivyiwe agatanguza inyuma baba Cancelo ba Araujo ba Inigo Martinez
ndetse n'uyu mwana akiri muto yaduze ava muri Ramasi arakunze kuba nawe nyine amwizeye uyu Lamine Yamal uyu Lamine Yamal akina imbere muri defense gasore Pau Kubarsi uri kuravyumva hagati mu kibuga asanga uno munsi amaziga ariko akasisha Jonga ameze neza amaziga ari kuri 6 Christensen ubu ni amaziga ariko arakasisha cyane performance za Ilkay Gundogan yagarukanye performance yorana kwa Manchester City ba Pedri baza kuba bari hajya niko uravyumva nuko inkino ziheruka kubahuza za hagufi umwaka wa 2011 equipe ya FC Barcelone yatsinze Napoli ibitsindo 5-0 mu gihe muri 2014 kipe ya Napoli irazitsinda FC Barcelone igitsindo 1-0 mu gihe mu 2019 Barcelone yagarutse itsinda Napoli ibitsindo bigera kuri 4-0 umwaka wa 2020 FC Barcelone irazitsinda Napoli ibitsindo 3-1 mu gihe umwaka wa 2022 abavyibuka baravyibuka muri Europa League kipe ya Napoli banganije igitsindo 1-0 mu gihe urukino rwo gusubiriza baje kuvana ari ibitsindo 4-2 vya Napoli nuko ekipe ya FC Barcelona yakunze kuba ibangamirwa na ekipe zituruka mu gihugu cy'Ubutaliyani ariko waza kuraba Napoli bamaze kubatsinda inkino nyinshi kandi waza kuraba n'izo nkino babatsinze kipe ya FC Barcelona yagenda itsinda ibitsindo byinshi irinzi batsinda ibitsindo byinshi mugano avuga ko nayo ni si ya Barcelona yo mw'ijya myaka Barcelona yo muri yo mu 2015 cyane twariko turumva ya 2014 si yo muri 2023 tuvyemeza ariko baraza kubanza kuraba mu bitabo bavuga ati reka turebe uko babigenze natwe tuze kuba tubicitegerereje ugiye kuraba uti nta swadi bafise yabikora uno munsi boza gushwanya guzana polisi no bitanga reka ntayo bafise uno munsi woza ukanyereka umukinyi yakina nka Lionel Messi ajya muri FC Barcelona yanyu ntawe kabisa uno munsi urawoza ukanyereka umukinyi yakina nka Neymar muri FC Barcelona yubu ntawe hari uno munsi urazo inyereke mediane iri ofito imeze neza cyane cyangwa uraza nta na cohesion ihari muri FC Barcelona imeze neza aho ugiye kuraba equipe ya FC Barcelona Dezemorana ko ari equipe novuga ko mantare mari abakinyi ubona ko batitangira equipe cyane udasanga atakwitanga mu kibuga ngo ari gukwiye niyo mpamvu mvuga ati equipe ya FC Barcelona irebrigiye ukina na equipe ya Napoli ariko nayo iragomba kuzikerekana ko ari FC Barcelona yari kumbuye kurengana muri UEFA Champions League irazi kafyerekana mugana by'ivyo uraza gusanga hari abakinyi bitanga gusumvya abandi kubwiye kuraba no munsi nk'uyu mukinyi uyu Jire Kunde muri FC Barcelona ni wa mukinyi ona ko ari karakina mu gatari ku rwego rwiza ngo twari tumuzi ko nubwo twari tumuzi ko umwaka uheze by the way no mwaka FC Barcelona equipe irikitsindwa ibitsindo byinshi ku ruhande rw'inyuma ugiye kuraba mediane ya FC Barcelona no munsi ni mediane y'ikigenda ihindagurika ko bwiji ugiye kuraba atake yabo ni atake ubona neza yuko uyu mwana Lamine Yamal araza akabikora nawe byatumye performance y'uyu mwana akiri muto yure Lewandowski akabona ibitsindo y'amategeko yagarutse muri wa murindi wo gutsinda bivanye nuko atari kararonka abantu amapasi avamwe ibitsindo rero navuga ko ni FC Barcelona neza yuko uno munsi hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano bateza kuba bakoresha ingufu nyinshi cyane kuko ni equipe ya FC Barcelona ikunze kuba igogwa n'ama equipe mu gihugu cy'Ubutaliyano nuko bimeze umuhagarikiza hagati mu kibaza kuba ari Frigisiz Wayere kuva mu gihugu cy'Ubudagi mu gihe ikibuga ni Diego Armando Maradona ikibuga cha Napoli kabisa kiba kimeze neza cyane umumenyereza araza kuba ari umumenyereza mushasha Francesco Calzona Machi we ya mbere aza guhera kuri Napoli mbega biraza ko bigenda gute umukenyero we bane batatu Alex Merete mwiza mu nyibisanzwe muramwibuka yakubise ishuti na Fede Valverde hagati ku ruhande rw'inyuma Lorenzo araza ko ari kuri nimero 2 Lahumani araza ko ari mutima wa defense na mugenzi we Ostergaard ndetse na mugenzi we Mazochi mu gihe hagati mu kibuga Zambo Anguissa Robotka arahari nyibisanzwe Rez Kagiste araza kuba ahari nk'ibisanzwe hagati mu kibuga abasatirize batatu Matteo Politano Victor Osimhen Kvaratskhelia araza kuba ahari nk'ibisanzwe Ertekenike kabisa umusore kabisa agoye gufadika wo bita Kvaratskhelia mu gihe kwa Xavi Hernandez kenyerewe wa bane batatu Marc Andre ter Stegen mu igori Inigo Martinez araza kuba ahari mu gihe Ronaldo Araujo araza kuba ari mutima wa defense Jire Kunde Joao Cancelo baza kuba bariko barazibira imipira cya ku mpande ku ruhande rw'inyuma Andreas Christensen kuri nimero 6 Ilkay Gundogan na Frankie de Jong baraza kuba bariko baramufasha Pedri Gonzalez araza kuba hari ku ruhande rw'imbere Robert Lewandowski Lamine Yamal araza kuba ahari nuko iyo ni probable lineup bateza kwibaza ngo
ishobora gutanguzwa ngo nibo bakinyi ngo baza kuba ngo batanguzwa officiel abo n'abakinyi uvuga ngo baza kuba bashobora gutanguzwa canke ni batanguzwa mu gihe abagwaye kwa Napoli nta numwe bose baraho barakomeye kwa Xavi Hernandez Leandro Keita Balde ntabwo hari Ferran Torres ntahari Marcos Alonso ntabwo hari Gavi ntabwo hari ariko nuko bamaze kuba bagaruka no bita Joao Felix nuko bimeze isayine kipe ya Napoli iraza kubira kirakira kipe ya FC Barcelone bagarukanye Joao Felix nawe araza kuza bafashe shobora kuronka umwanya agakina kaza kuko n'umwatakano uvuga by the way ko iyo atari mu mvune aza agafasha ekipe ya FC Barcelona kandi ugasanga ko ironka umusaruro mwiza kuko hariya na Rafinha aza kuba ari yagarutse Rafinha arahari weekend yateye match ya Celta Vigo no araza kuba yagarutse no mu ijoro ry'uno munsi rero navyo biraza kuba bibangukira uyu Xavi Hernandez ku ruhande rwo kwataka kuko no munsi nimba bagarukanye Rafinha ukagarukana na n'uyu Joao Felix biraza kuba bikorohera kuko ugiye kuraba ekipe na n'uyu mwana akiri muto Victor Roque novuga ko n'umwana ariko agenda atwereka ko afite performance ze muri ekipe ya FC Barcelona rero novuga ni ekipe ya FC Barcelona no munsi novuga ko bafite akazi kadasanzwe ko kuza gutsinda ekipe ya Napoli ifite iswadi yabikwiye abiswa Victor Osimhen bari hajya ni ikintu kiba gikomeye ko n'uyu mukoca mushasha aza kuza ategerezwa kuza akonvenka ategerezwa kuza akora ibinyuranye n'ivy'uyu mukoca birukanye ariko aragenda akora by the way ni n'urukino rwa mbere rwiwe aza kuba atanguye kubamenyereza ekipe ya Napoli rero bavuga ko n'urukino rutoroshe kuri ekipe ya FC Barcelona nuko bimeze kwa FC Barcelona ari nako twerekeza ku rundi ruhande urundi rukino ruhari FC Porto muri Portugal iraza kuba irikirakira ikipe ya Arsenal Inzovu Doganas baraza kuba banyanyagira neza cyane nyuma yo kumara imyaka myinshi batazi uburyohe bwa Ligue des Champions baraza kuba bagarutse rino joro mumenye umuhagarikizi ni Serdar kuva mu gihugu cy'u Hollande araza kuba afise ifirimbi mu gihe kibuga ni Estadio do Dragão kwa mukenyero ushobora gutanguza hagati y'umumenyereza wa FC Porto Sergio Conceição na mugenzi we Michael Arteta umukenyero wa bane babiri batatu umwe ni washobora gutanguza umumenyereza wa FC Porto mwizo munyibisanzwe ari Diogo Costa Pepe Otavio bari mu mutima wa defense Wender kuri nimero 3 nimero 2 hariho bita Joao Mario bati mu kibuga Alan Varela Nico Gonzalez kuva kwa FC Barcelona araza kuba yatangujwe Conceição araza kuba hari nyibisanzwe Pepe na mugenzi we William Gareno mu gihe uri karondera ibitsindo nyibisanzwe ni Evanilson mu gihe kwande kwa Michael Arteta afise umukenyero wa 4-3-3 David Raya nyibisanzwe William Saliba Gabriel Magalhaes mu mutima wa defense Benjamin White baraza kuba hari Jacob Kiwiyoro aza kuba ari kuri nimero 3 Kai Havertz Declan Rice Martin Odegaard hagati mu kibuga Gabriel Martinelli Leandro Trossard na mugenzi we Bukayo Saka no baza kuba bariko bararorera ibitsindo abadari kwa FC Porto Ivan Marcano ntabwo hari Medi Taremi ntabwo hari Zaidu Sanusi nawe nyine ntabwo hari kubwo ibibazo by'imvune mu gihe kwa Arsenal kabisi bitaro biruzi wo bita Fabio Vieira aragwaye Gabriel Jesus afise ikibazo cy'imvune Julian Timber ntabwo aragaruka we wamazgiye kirekire Alexander Zinchenko ntabwo hari Takehiro Tomiyasu nawe nyine aragwaye Thomas Partey nawe wamazgiye kigira kuri kinini kabisa atari karaboneka urukino isayine FC Porto imazwe twiyereka kenshi yagarukiye muri quarto finale mu mwaka weze isezero na Inter Domira Inter Domira yaje gutabagwa na Andre Onana ariko uno munsi imaze gutereka ko equipe ya FC Porto ari equipe zigatanga kazi muri zino nkino zo gukuranamo equipe ya Porto muri Champions League novuga ko ari indi equipe twereka indi bafise experience muri Champions League nk'abiswe ba Pepe ari na captain wi equipe ya Porto hari muri Portugal no mukinyo nako afise experience muri UEFA Champions League ugiye kuraba equipe ya Porto umwaka uheze yavuyemo muri kimwe cya kane gishishanya muri UEFA Champions League mo na equipe ya Inter Domira nanye na equipe ya Inter Domira ntivyigeze biborohera equipe yasabye amazi kugira irengane yarenganye Andre Onana yakuye amasave hafi nka 200 muri match yarenganye urukonda rwacitse urumva ukajya kuraba equipe ya Arsenal na equipe iri kirigenza neza equipe ya Arsenal basohotse mu ipura y'abambere muri pure barimo muri UEFA Champions League muri Premier League ni equipe imaze gutsinda ibitsindo 21 mu Manchester imaze gutsinda ibitsindo 2 ni equipe ya Arsenal ugiye kuraba uno munsi yaba ubusatirizi buriko burakora yaba yagarutse uriko byumva
yaba mediane yabiri kirakora yaba defense yabiri kirakora uno munsi ni Arsenal itandukanye na Arsenal yo mu mwaka uheze ni Arsenal ubona yiyu Mikel Arteta ugiye kurajya imipira y'imiterekano barakunze kuba bayitsindura za kubona ubu aba William Saliba bamagara Yesu ariko baraza batsinda ibitsindo uraza kubona iyi atake yabiri kiratsinda kandi ivyo bitsindo ariko baratsinda bakaza bakanabidefandira ivyo byabananiye mu mwaka uheze equipe Arsenal mu mwaka uheze ariko itsindwa ibitsindo yarabitsinda hamika bitsindwa ari byinshi mugo no munsi Arsenal irazigatsinda hamikagira nikazi kadefanda neza ntitsindwa kuko nimba batsinze ibitsindo 21 gatsindwa ibitsindo 2 urumva ko bariko bazaronka ibitsindo byinshi batariko baratsindwa ibitsindo muri Premier League ni equipe ya Arsenal bana ko bafise na mediane nziza cyane iyi mediane irimwo Declan Rice ndetse Kai Havertz na Odegaard canke Jorginho ari hagati mu kibuga ni equipe ya Arsenal bana zikabitanga neza ugiye kuraba uno munsi mwigori bafise n'umugardier yari kazavyitwaramo nneza ariko azakuramo amasave ameze neza ukaja kuraba atake ya Arsenal abiswe uyu musatirizi Gabriel Martinelli arahari Bukayo Saka biri muri weekend si bitsindo bibiri gusa ageze hariya mu bitsindo birenga 10 muri Premier League weekend yateretsemo double uri kuravyumva niko ba muri Premier League ageze mu bitsindo birenga 10 ubu nta match agenda adatsinze uyu Bukayo Saka uri kuravyumva ugashaka ba Martinelli nabataka ariko agenda bavyitwara muri equipe ya Arsenal kandi ugiye kuraba nivyo equipe ya Arsenal ugiye kuraba guhera inyuma gushika imbere ni equipe ubona ko yubakitse ni equipe ubona y'ababataka barabishirayo y'aba mediateur ba Odegaard baraza bakabibona aba Kai Havertz bakaza bagatsinda ba Declan Rice bakaza bakabitsinda ijya mipira y'imiterekano uzobona bateye kufra uyu sinzi we ko aravye muri weekend igitsindo uyu umudefenseur wa Arsenal agiye kubatsinda bateye kufra uyu mudefenseur wa Arsenal abazahagara kugira atsinde ubona ko mu myitozo bagerageza kumenya kujya yaba corner yaba kufra equipe ya Arsenal baragerageza kumenya ahantu hashaka kuba bahagarara kugira baronka igitsindo vyoroshe nuko biza kuba bimeze rino joro Napoli yaza kubikira FC Barcelone FC Porto yaza kubikira Arsenal niyo majoro yo muri UEFA Champions League dusome ku mazi gato amatugaruke twinjira n'amakuru menshi kabisa ariko agenda avugwa hanze y'ibibuga dossier